kutumvira kwanje kunzaniye akaga. Mama yaravuga nkivugira yanje, none inyuma yavyo bizaniye akaga. Amajambo yose umuvyeyi yabwiye kubimbaye ko nta na kimwe atari yambwiye. Je nabikoreye iki, je nabikoreye iki, je nabikoreye iki ko numva ndushe. Icambere ndabaramukije umwe wese ahari naherereye, ndabaramukije ndabifuriza ngo amahoro ya Kristo abane namwe. Ku mazina yanje banyita Chanceline Buntu, ndi umwe mu baririmba indirimbo zinahaza Imana zivuga ukwera kw'Imana. Twavukiye mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Mu buzima bwa misi yose ndacyari umunyeshuri, nkaca ndabifashanya n'iyo mirimo yanje uko Imana ibishoboza niko ndabikora. Ivyo bintu n'ukuri ni ikintu namenye kuva kera, ndabishimira Imana kuko hajya ukuze uzicuri n'ikiri muri wowe usanga ari ibintu cyane bihimbaye. Kuva ngifise imyaka 5 nakuze mfise umuvyeyi wacu atwitwarika tukira abana bato, aturungika muri Sunday school, buca bimpa gukura nkunda kuririmba kandi cyane. Ina mpamvu nisa kuririmba ni ikintu cambere nshira imbere mu bikorwa vyanje, mu ngendo mba nafasha aho nicaye usanga ndimo kuririmba n'ukuri. Navuga ko natanguye kwinjira muri studio mu mwaka wa 2021 mu kwezi kw'icenda. Natangurana indirimbo ya mbere yo nise ngo akirishimye Yesu. Maze gukora indirimbo zishika ku ndirimbo 7, ama audio video imwe ariyo iherutse kuja ku mugaragaro nise nabikoreye iki, ushobora kuja kuri YouTube ukayisanga. Iyo ndirimbo n'ukuri nahise nabikoreye ikibivanye n'ukuntu nayihawe canke bivanye n'inyigisho mbona birimo canke ivyo nakoze. Ngiye kuraba muri imyaka tugeze mu generation abigeme n'ukuri ngo kwibaruka tudafise abagabo mu nzu twabigize umwuga, kandi abavyeyi baduhanura ariko nibumve. Rero nashatse kugira ngo nkore ikintu gifise iyo kiva n'intumbero kugira ngo naka nicamushikira kize kigire inyigisho kimuhaye. Bose byashikiye ariko nashatse kugira ngo nige indirimbe nigisha abandi nanje ubwanje kandi niyo byongera bifasha. Covid nabonye mbosfora isemo kubikora na Mutima n'abandi ari gukora nawo mugano kuri umuntu numvise imwe umutima wanje no dubiza cyariko gwacambye dukoranye, kandi ndamushimira kuko nta bintu byo gushira kugara imbere canke ngo kugaba. Yabaye umwana mwiza w'intungane, nabwo yaranzi nanjye gusa umutima wumva urondera umuntu kandi umaze kurondera n'ukuri akakumva kare. Ndabimushimira nawe avyubahirwa n'ukuri. Umuririmbyi wa mbere ni Kaze, kandi Yesu amumugisha. Kaze ndamugira ku bintu byinshi n'ukuri, kandi naramushimira ku mutima wo gufasha afise aritwararika, kandi nawe mu ruhande rwanje ndamushimira kubw'impanuro nziza mpa, inyigisha mpa. Iyo ndamurondeye n'ukuri anyumva kare, kandi arampa n'ukuri impanuro zikwiye, arampa n'umwanya ukwiye wo kuyaga nawe. N'ukuri nkumva ku mutima wanje ubinezerero kandi ubishime, n'ukuri nawe ndamushimira. Umuziki wo guhimbaza Imana n'ukuri mu gihugu c'u Burundi ndabona ni sawa, kandi ndabishima uko biri kose. Ndabishima naho umengo sinzi hari bitagenda neza, ariko ndabishima bose. Nuvuga ngo
ndabibona nabi oya nta gikorwa cyuma kigera kiba kibi aho kiri hose wagihaye umwanya n'agaciro kiraba ciza kandi kibica turagwa intambara nyinshi gasanga hari ikintu waronse ugomba gukora kanaka ariko ntibishoboke bivanye nuko ababitara barabitahura Jene kuri mu gihugu cy'u Burundi ari umuntu wese uririmba indirimbo ziri n'ahazimana n'ukuri je nibaza ko ari kagendera mu nzira nziza nanje no mwigira ko nkagira aho ngeze nibaza ko nta kibazo bose ndabakira mu mutima ariko ni hamwe gusanga hari umuntu asumba uwundi kuko abantu baragenda barutana kandi mu byimwe b'abantu bararutana ya nukuri ntaco bose ndabakunda kandi ndafise abo nisunga ego bafise n'ukuri indoto yanje ndifuza gushikana benshi kuri Kristo mu byukuri ataburyarya burimo kandi ndifuza gukorera Kristo n'umutima wanje wose kandi ndifuza ko Imana igize ahingeze nko yabisezeraniye nanje mfite nzogeza abandi nukuri aho ndi uyu munsi canke isaha nicaye ngandi ko ndavuga ndabona ko Imana nukuri ndabona ko Imana iriko irakora nukuri ndayishimira imbere ho ndavuga ko mengo nibindi bintu kandi izina ry'Imana ryubaha kugabuna n'ukuri ndetse n'abandi ryubahwe abakunzi banje ikintu ca mbere mwubahwe murabumugisha kuri jewe mumba hafi abanyitwarika ku rubuga rwanje rwa YouTube mu kwandika Chanceline bontu bakurikirana ibikorwa vyanje n'ukuri ndabashimira cyane yego ndabashimira nongera ndabasaba gusangiza ibikorwa vyanje abandi kandi ikintu ca mbere gisumba byose ndabasaba n'amasengesho kugira ngo Imana inkomeze ntihaba hanje ariko nyurugo n'ubuntu bw'ijoro bivuye mu masengesho yanyu igihe cyose ko bwije mundagize Imana kugira ngo ibyo ndimo vyose ivyiyumviro vyanje ibikorwa vyanje intambuko imvugo biheshe icubahiro Imana YouTube yanje ni Chanceline Buntu, Instagram, page yanje ya Facebook ni Chanceline Buntu. Eco ndabasaba nk'abavandimwe abagomba gushikira umurimo w'Imana ashobora kuja kwiraba ukabona ko ikuryoheye ukayisangiza abandi partage ukayikora ndetse nawe ntibagiye gukora sabone commentaire yawe nimba ndirimba neza cyangwa nkora ibintu bitari byiza ukambwira ati nukuri abantu bagize nabi mwoba mufashije cyane bica biyerekana nje kumenya ukuntu ngenda nukuri ndabasabye rero mumfashe kimwe n'Imana ndetse n'abantu birashoboka iyo Imana ibanye nanje namwe mukanshigikira mukabona ko usanga ntari sawa rero ndabasaba jigwa namwe birambere mugisha kuri jewe bivaye n'ukuntu ntingana sindagera aho ngeze ariko ndabasaba kunsangiriza ibikorwa byanje na benshi batandukanye. Bye.